ntabwo ndi pastor ivyo mubikura apotre bishop jewe warambatije ntuvyemeranya kubaho ndinyakubaho oya kwa telefone jewe oya onsi wewe abakozi b'Imana bariko abakozi b'Imana hagenda gutera inkuru abantu basigaye bibaze ko je ndi pastor Yesu akora neza haleluya kurondeye apana vya brage nukuri jewe igeje umuntu anyandike na message nazikwereka arambwira ati ndikunda bujya mu pastor vy'ukuri haleluya arerekwa cyane inyuma yo kwerekwa ndafise ikibazo gusa ikibazo fise ngo nta mugabo mfise oya ari umugore uzi umumpe uti je ashaka ndamubera umugabo atoya ndafise umugore kunzo nyinshi media mwaramutse mwirivanya na muherereye kuri mikoro za nyinshi media ni Mr Swing acanye Mariso nyiko bisanzwe inyuma ya kamera ninde ni Mayeri niwe turi kumwe n'umunsi ko turavushobora kuvugana uno munsi kuri no ncuro tubabwira ati umunsi mwiza cyangwa igitondo ciza tubipfuriza umugoro wa mwiza canke igitondo ciza bivanye naho uri guys murabona ko ndi ngaha ndasamye ndashima Imana ndi wa munyengoza vyemera avuga ati nubwo nzobasigaye ndi umwe nzokomeza ndavyemere atagapfuye ntagakira kandi mu gihe cyose uburi ku isi utemera hanu uvuka canke ntarawuvukamo mu magambo ja mu make uburi umugabo wimbwa kuko umugabo wimbwa uvuga kubajuvuka ududurira ko wajye ndi umunyengozi avyemera nubwo nzabandi umwe nzokomeza ndavyemere apane nzamva ngo ndi mutoto site wapi mini ko babiri mani je nakuriye ku bijumbu bidaharuye nakuriye ku mateke n'imyumbati niyo mubona nkomeye nyisimo ya buseku sasa rero tugiye kuraba ahantu ariko barakora filime ya Ego Oya sasa amakuru atangaje cyane arenze kugusumba yandi nuko numvise ko abakinyi bose bariko barahakinira benshi cyane X-ray dufite amakuru ko yirukanye umukinyi umwe muri bo filime bariko barakora no munsi ni Ego Oya kandi irimwe abantu benshi ko barayikinamwo kandi benshi bigaragara ko ari abantu babakinyi bameze neza rero sindiko ndashaka kuvuga vyinshi sigomba kubirangira ko cyane sigomba kuvuga ibintu vyinshi cyane sasa Mayeri nagomena gura igitumbura gusa sinobagurira ndagwihevye rero salama Imana kwakira umugambi bwayo rero ukuntu bimeze reka tubashimire cyane mubone biri kurigana cameraman dushobora kugenda kugira ngo dushobore kumenya ati mbega filime irikikogwa niyi ndayizi ko ari Ego Oya kandi Ego Oya sinzi ko je banteye kudeta mayi none vyahereye he je ujya mupfumu ninde yakinye muri Ego Oya wo muzima ujya mupfumu yaje muri Ego Chererenge abatari bazi ko Mayera asigaye umurozi nawe asigaye rogavye bimwe biteye n'ubwo rero guys murabona ko ntitwari duherukanya ariko uno munsi navuze ati reka shobora gusangira ubuntu bw'Imana n'inshuti n'umuryango famille yanje nshobora gusangira buri kimwe cenye bibiri kuko keshi na keshi ibintu biriko biraba umuntu agenda yisunga ati mbega ibiko bibaye kuni kumvo iyahe mbega ibiko bikozwe kuni kumvo iyahe ariko nibaze ko buri kimwe cyose cyaba kimeze neza banye naho umuntu abaherereye kandi ico no bizizana isikindi nuko kuva guys ndavuga ati sinushobora kugira n'abahereje amakuru uko bibameze uno munsi rero turashobora kuba twa turatembera canke tugenda ariko kugenda kwacu bisaba tugushiremo imyunguko kandi si byiza gukora ikintu kitunguka bisaba ko ikintu cyose umuntu bareka arakora agishiramwe imitahe kirezire gukora ikintu kitunguka guys rero iyo ukoze ikintu cyose gisaba kijemwe inyungu kijemwo n'umutahe mu gihe utaze mu mutahe nta nyungu wo kwitega eske wo kwitega inyungu atamutahe wasizemo kibari cyacana ubukoze uko bubaye umusuma rero bahibi yake canke samba famba tugiye kuraba hano bariko barakora filime ya Ego Oya filime iri kigoshe cyane filime yigisha filime irimo inyigisho zimwe ziteye n'ubwoba filime imwe uyiravye n'ubwo bushonje wumva utanguye guhaga pore bikaza kuyishiduka n'inda yamaze kuzura amakuru ngiye kwirana ko numvise ngo buho ngwirimwe n'abajejwe umutekano ngwirimwe n'abaki abakinyi batandukanye murana ko yaragiye garagaramwo Abel Nduwayo yaragiye garagaramwo Samba Famba na Swing umukinyi asanzwe zingamwe cyo Burundi ko ari umukinyi akomeye cyane akora vyose nyene akavuga ati ibintu bimeze neza mwarayibonyemwo abantu kinyi benshi batandukanye kandi bazi ku mazina yabo bamaze kujya hit gose nono nawe nyene akarimwo nk'umuzimu dufise mu gisagara ca Bujumbura umuzimu wa kabiri mbega nawe yakinye mu gice ca kabiri party si 4 yo barinde umuzimu neturashobora kumenya neza ariko tugiye kumumenya vuba cyane guys rero ni filme iyo uri kurayiraba ushobora kuvuga ati mbega iyi filme vy'ukuri kumeze uko vyifashe gute vyayo reka tubipfuriza umunsi mwiza canke umugoro mwiza twageze ahantu uri korakina cameraman njonga cameraman ninga rero kuba ari ngaha sasa fise ubwoba ko ushobora kugenda nkasanga ivyabo birameze ukundi kuntu mugabo jewe nk'umuntu nyene w'umunyarusaku binsaba ko ushobora kurondera uko vyogenda kose nkamenya ati mbega vyifashe gute rero film unababona we murabona aho bari bahibi yake yitambitse
umenga nakanyamutitima ukuntu yitambitse we urabona ko protein ntiyuguruye ariko ubona ko abantu bo twababonye kandi uko vyogenda kose dutekerezwa kubabona uko vyogenda kose turabona twa turabira mu ntoboro murabibona hari abantu benshi cyane batandukanye ubwoko bwinshi bw'abantu ariko nibaza ko bariko barakina filme imeze neza cyane guys kandi muriko murabibona ko buri kimwe cyose kimeze neza turabona ko yagaragayemwo uwitwa pasteur bantu b'Imana pasteur muri no misi bameze nabi cyane havuyemo jewe ko jewe ndo umwana w'Imana ariko mutibagira ko haro n'abapasteri bamwe nyine bameze nabi murabona ko uwo bita bahibeke yakishikiyemwo abantu babagabo nyene bijunja n'ijambo cameraman sinza hano mbonye kanoni ndahani hari hano mbonye kanono mutibagiye ko tubona n'abajyamye ko bajyamye nono arimo na nice si nice oya si we dadasuka nta mperutse iyo nde musanga ngana bahibeke niwe yaba yaramunyegeje rero kaba kabaye siwe nane ihenze siwe oya siwe namubonye siwe murabona ko vyifashe neza cyane nkuko mubibona ngahantu turi bavuze ngo action ni pasteur ni filme iri kirarabwa ni filme ishimwa cyane y'amateka mera nkugura pore sindaba ngo ni boss wanje ngo nenda kumusaba ibiki nibindi pore bunyi kamera pore bunyi mahoro turabonye umwe mu bakinyi ba filme kore nyakubahwa mwodo hakanya gato gashobora kuyaga icambere ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe nyakubahwa sindabati iratuzi nyakubara guca wirukana kuri kw'Imana murabona ko baduteye ijeke baduteye ivyatsi ariko kudutera ivyatsi ntaco bitubariye aduhinduriye ko atubwira ko atatuzi eske vyukuri ntabwo atuzi nyakubahwa tuvugana kuba atatuzi nibaza ko reza kutumenya vyoba vyiza script ni giki tuvugane gato nenda bakeneye oya nenda bakeneye nyakubahwa ijambo iri rimwe gusa Imana kwakira mu bwami bwayo cameraman twebwe tugende sasa uko bimeze ko twarinjiye inyuma yo kwinjira kwabo abantu baho bari baratwenga abahebi yake agatwe yararamitse umenga umuntu umenga nagasakanyika uko yakaramitse ariko nibaza ko kimeze neza kuri buri kimwe cyose murabona ko ni filme iri kiratuma abantu benshi bayitwaramo neza kandi iri kiratuma buri umwe wese abimeze neza rero nkuko bisanzwe bambaye ikoti kandi ibintu bimeze neza nyakubahwa bahoro cyane kintu cyane nashaka mu mpeka amazi inkwe hanyuma ibisigaye nabyo tubibana ku muntu kandi yari yavyese bagiye ku mazina mu mutwe abantu Jenito Ndizi Jean Paul Ndize Jean Paul biragaragara ko tuvuga ko kugira abantu cyumvikane biragaragara ko we uri mu bantu bariko baratuma baba podcast buta mu pasteri ari we uri mu barinzi biwe mbega ibintu by'uburinzi nivyo usanzwe ukora canke wabikoze muri filme gusa nabikoze muri filme gusa kubera isanzwe ndi mu protocol kandi isanzwe ndi umuvuga butumwa kandi isanzwe ndi umusenzi n'umuririmbyi kandi mbega ndakubaza ikindi kibazo kimwe eske mbega ibintu uri kurakora byo gusenga ugaca bivanga n'ibintu vya filme nta ntambamye hari canke nta image mbi yerekana ko bandi bantu bamusengana mu gihe bavuga ko filme ari ibintu bimwe bituma abantu benshi mu majambo abantu benshi bavuga ko filme ari ikintu kingeso mbi sivyo bishop ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane nawe amen bavuga ko filme ari ikintu kimwe kiterekana ingeso nza mu bantu iyo uri kurabikora usenga nta ntambamye bizana muri famille mu muryango wo muri eglise mbona mu bisanzwe uraba ni Kristo wakinye ari ukuntu kina urazi ko twebwe tumeze
n'icirore cy'abantu baturaba abantu mu bishengero isizima cyo gituma ukenewe ukina script imeze neza kubera ni nyino turakina ariko ni ibintu biba kwisinzima ni ibintu biba mu mashengero ni ibintu biba hano henshi na kibazo hari igihe bitera ikibazo ariko si cyane kubera santu bimenyereye. Nyakubahwa Bishop, reka ndakubaza ikibazo kimwe canke bibiri. Ndakubona kuri mu bantu bamwe bariko barakina filme kandi iriko iratuma igenda neza kandi iriko filme iriko irakundwa cyane. Mbega iyi filme ni ya mbere wowe kinye canke iri mu zindi filme wari usanzwe uriko urakina? Hii sinema inaanza kwa nturi ya pili naiona. Alafu hii filme nyuna hii ndomara ya kwanza unacheza ama kwa hii sinema Ego Oya ni sinema ya kwanza mimi nacheza ndani. Lakini kwa kucheza filamu ni filamu ya pili mimi nacheza. Mutaki kukana kuangalia huko unacheza vinaonekana kama ni mtu mwenye ashazoea vitu vya kucheza filme acha ama ni mtu mwenye vitu vya kucheza filme mara ya kwanza ama ni mtoto mwa hivyo. Yaani unaonekana sasa mtu mwenye ashabicheza mara mingi sana. Filme gisu kuna iona kwenu banaita aje ama banaiona aje? Sinema ambayo tuko tunaona kweli watu wanaipenda, inaitwa Ego Oya. Hii sinema watu wengi wanaipenda sana. Na tena hii ni funzo sana kwa wale ambao wako na mafuta. Inawafurahisha sana, lakini wale ambao wako ndani ya manyanga inawakwaza sana. Mu filme tunajua kama uko Bishop mu maisha ya kawaida unaomba ama tu uko ule wa kupita pita tu njia? Ndio. Mimi nafasi nimejitia, mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. Na mtumishi na mwimbaji na pasteri wote ni kama hali moja, kwa sababu si wote tunatumikia Mungu mmoja. Juu karama za Mungu ni nyingi kanisani. Mhubiri, kuna mwombaji, kuna shemasi na kuna mwimbaji. Wale wote wanajenga kanisa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kuwa hii nafasi ambayo tumecheza hii filamu inafunza watu wengi, kwa sababu kuna watu ambayo kuna makanisa fulani unakutanisha kazi ya Mungu wanaifanya ndani business. Lakini hii ni kama funzo kwa kuambia wale watu waache kufanya ndani ya Mungu mkanisa Mungu business. Kwa sababu Mungu alitutuma hapa ulimwenguni ili tuitangaze injili, tukomboe kondoo zilizopotea. Ila zile kondoo kuna makanisa mengi, kondoo ikipotea waifuatilie. Kabisa na shabaha Mungu alituambia kondoo ikipotea unapaswa uifuatilie kwenye naenda mpaka uhakikishe umeirudisha. Lakini watumishi wa Mungu wa leo sio hivyo. Wanajali tu leo palingia tajiri fulani, ule tajiri akishinda ndo wanamfuatilia. Lakini ule maskini wa sana siku anashinda ngo kwanza ule atajijua anatusumbuaga sana mkanisa, acha aende. Lakini mamisio ya Mungu sio ndo kisi Mungu alitutumana tufanye hivyo. Na ndio maana sasa hii filme tumeitoa kama kama ushauri wa kuambia watumishi ambao wangawa wanatumika kinyume na mapenzi ya Mungu wanyooke. Kondoo ni kondoo, akiwa tajiri ni kondoo, akiwa maskini ni kondoo. Zote napaswa kuzikusanyisha nafasi moja ili zote zikombolewe na damu ya Yesu Kristo. Kwa maana wakati Yesu alitoka ulimwenguni alikuja hapa duniani, cha kwanza alijizarau akazaliwa mu nyumba ya ng'ombe. Kwa sababu angezaliwa mu nyumba ya kitajiri, maskini tungekuwa tuko wapi? Lakini kwa sababu alizaliwa mu nyumba ya ng'ombe, aliopatia na heshima na wa maskini. Wote wamjue kama yeye Mungu anaweza. Sio tajiri wa matajiri ni yeye. Merci sana. Tashana kuelezea kitu. Watu wenyewe wako duniani hapa sana hapa Burundi wanasemaga hivi kama watu wenyewe wanachezaga filme kama ni wanaume au tuingie kwa watu wenyewe wanamke wanawake. Wanasema kama wakiingia tu wanakuwa na zile wanakosa adabu, wanaingia mu vitu vyenye abifa nini sio vizuri, maneno madogo wanakamata matabia mabaya, wanaanza kufanya vile vitu vyenye vya kunywa mapombe, vitu gani, maganja, vitu gani, kurarana na wanaume, yani kila kitu. Hicho nawe kama ushasema kama uko mu pasteri ama uko muimbaji na uko kila kitu, yani vitu vya Mungu unavijua sana tena unavifahamu. Sasa kitu cha nilikuwa nataka niulize, watu wenyewe wanakatara wanaogopa kuingia vitu vya filamu na wako na hiyo tarehe ya kucheza filamu, wanaogopa kwa juu hivyo vitu vya wanasema kama hawawezi wakaingia, yani kazi ya wahuni. Wahuni ndio wanaendaga pandusi wanazungumza wanazungumza kama wahuni ndio wanachezaga filme hivyo vitu. Unaweza kubisema yuko kitu gani kama wewe? Nashukuru sana kunipatia nafasi kama hiyo.
Filamu ni kitu ambacho tunaweza tukaambia watu, maana ni funzo, ushauri, tunaambia dunia nzima. Hatuambii mtu, tunashauria ulimwengu mzima. Wakati wacheza filamu wanacheza sinema mapenzi. Punguza volume. Murakoze. Wakati wacheza filamu wanacheza sinema mapenzi, inamaanisha inafunza wale ambao wanapendana. Wakicheza sinema za uchawi, inafunza wale wachawi waache njia zao. Ikicheza mambo ya kipasta, wanafunza mambo ya kipasta. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu kwa kuwa hii kipaji cha hii filamu nakipenda sana, kwa sababu kama hii filamu ya Ego Oya inapana funzo ulimwenguni wote. Kwa sababu Yesu alitutumana hapa duniani ili tuitangaze injili ndani ya kweli. Hapana kwenda kumanyanga. Ila watu wengi, kuna viongozi wengi, mkazi ya Mungu wanafanya kama business. Na tena hawaendi kumustari. Maskini akiingia kanisani wanamuona wa kawaida. Ila tajiri wanasema unjo mtu wa samani anapaswa kubaki ndani ya kanisa. Hapana. Kondoo za Mungu, kondoo ni kondoo, akipenda wa maskini au tajiri ni kondoo tu. Ndio. Acha tukushukuru sana kwa kutupatia hiyo, na tunakushukuru sana na tena kazi njema. Acha tuongee na wewe mwenzetu hapa tuzungumze kama wawili. Sasa Grand Frere nawe na kinakuwa kibazo kimwe, kubera Giswahili sikishi Giswahili vise ndavuga Giswahili ukamenya ndeko najihopagura bazocumva mutandika commentaire mbe kuko nici atari cyo neze ku ishuri sikishi. Bigugwa cyo kumva benevyo nyakubahwa. Filme zivugwa ko ndakikubaza iza mu cyiyongera, wewe mu kugira ngo winjire muri filme wisunze iki, nyamba warige kina filme wifuza gushika he biciye muri filme, cyane cyane ko usenga ari umukozi w'Imana, gute wapi na wapi abakozi w'Imana kuri ana filme, intumbero nyamukuru ufise muri filme niye? Intumbero nini afise muri filme nini ya cyane ni ikintu tukwiye kuraba nk'abakozi b'Imana, tukore mu gukoresha ukuri, apana kubesha abantu. Burya ubesha umuntu usanga wenyine uko ribesha. Twasanze mu bakozi b'Imana kenshi tukora imirimo zitandukanye, hari abantu bagendera mu Mana n'abandi bagendera mu vyabo, bisunza ngo bakorera Imana, kumbe hari inyungu bateza imbere, ari inyungu yabo. Nka jewe shaka ndababwire yuko ibyo bintu babireke kubera Imana ikora turabijisho, kandi Imana yaduhamagaye nk'abana bayo bikorere mu kuri, kasanga turiko turaja pembeni. Cyo gituma ndiko ndababwira babireke kubera nini indirimbo naririmbye. Tufise indirimbo zibiri ziyo nyene, hari indirimbo imwe yitwa Agakiza n'iyindi na Rukundo rukiri mu mashengero, hari mu Bayisilamu, hari mu Bakatolika, hari mu Baporo, hanu henshi benshi n'inda zabo, benshi birukira inda zabo pabesha abantu. Nanje nk'umusenzi umuntu, nanje nkorera Imana, ndabamagariye bakorera Imana mu kuri, bareke ibinyoma, bareke urusaku, hariko baraba umusaraba wa Yesu Kristo. Reka tubashimire cyane, Imana bahezagire aho mushoboye kutubwira. Nyene ugenda ukore subscribe, Imana iguhezagire. Ndumiwe.